Imana iramutamubona ko ararenze gose naco mugihe tuzogaruka kumuraba tuzogaruka kumuraba ko twegereye turi Bujumbura natwe ntangora uri hafi yewe ni hafi tuzogaruka hagize ikiba karemba gose natumenyesha tuje kwanza munzu dufungure Mubyaranje ndagushimiye n'ukuri aho gasorti wampaye kuko nari nuvume ngo ndaremerewe ku mutima bivanye n'ibibazo ndimo birebire birengeye imyaka afise ukabangure n'akabarafu kanyeze umutima urumva yo cyane gose ashego vraiment ndashimye kandi guhezagire ngabo rero muri uyu mwanya ndumva yuko umengo umutima uretse mugabo mu yandi masaha ari imbere ntanguye kwiyumvira ingene ubuzima bwanje buriko buragenda cyane ubwo kumenga isiranguye oya ntiyumvire cyane kuko amagorwa abantu bose bafise ingorane abantu bose barahura n'ibibazo nk'ibyo kandi nikuza turasohoka amasorti urumva birafasha mu mutwe ingorane zirabitana hajya yego nibyo ndazi ko wahuye n'ingorane ndazi yuko wahuye n'ibibazo byinshi umugera afise niyumviriye inda ntazi papa w'umwana cyane umva umengo mu mutwe biratiriganye neza neza nibyo umugabo ababana n'umugera ni benshi bakabyara umwana akomeye bagwaye neza none sinabikubwiye gasha we gusa mu kubyara iyi minsi yose uja kwa muganga uzomubwire ibya dogiteri agukurikirana mubwire yuko ufise iyo ngwara sivyo barabizi azoca amena ukuntu aza kumukingira umwana kubera iyo ngwara umwana wanje azovuka neza ahubwo ntugire n'ikibazo gusa wewe bikuzura nk'irya miti nyene bakwandikiye urumva ikibazo hama papa wiwe nawe nzomumenya gute papa wiwe naho tuzoraba sanadura tuzonya ko ari wadura ubwo ndasenga imana nkapfukama azofuma asanadura basi erega nawe jewe yanyirukanye umwana we arashobora kumwemera basi iyo mwemera kweli iyo mwemera kabisa mugabo tuzobyakira uko nyine ajya sanadura sawa ajya sana sarifu mbari sarifu tuzobyemera uko nyine tuzomurera kuko n'umwana wacu nawe kuzuraguma mu nzu wiyugarana agasibyiza ntera ibibazo kuja mu bantu honyene ndumva ko umengo nta munsi nambaye imbere y'abantu bipfanye n'ibyahaciye yego birumvikana kweli birumvikana yahangane nuko yahangane kabisa kijya kabarafu kwanza ntari inshuti yanje ibibazo bisa mugabo nta kundi urakoze kundemesha ahubwo mu wundi munsi tuzosohokana na mama ego naho nyene ngira byogira ico bifashije kuko ntari kumwe n'umuntu ndi jenyene ndumva ko umenga ibyanje biraraye ni kuza turasohoka nyene ibintu nk'ibi amambiyanse biki iyo meniza mu nyuma kweli nuko ibyabaye ntitwobibindura ni kwihangana ndabo birampaye ikigwa kandi bihikirwa n'abandi badamu nka jewe Imana izogufasha Iwaga idasanzwe urumva amafi ya Sharifu je naje ngaha kukubwira byerekeye papa wawe kuva wa musi Salmani yaje muhira turavuga y'amabanga yacu turayamena hariya kuva uriya musi urazi ko papa wawe atari yumva neza mpaka ubaragwaye twagiye kwa muganga ejo basanga afise hypertension uravyumva kandi byose biteye na wewe kubera ukunurira ukuntu shavura urazi ko umwana w'ikinege kurira Nikama budogo noreka kurira gute ko bingorana je kwihangana ndiko ndaraba papa ubuzima arimwo ukabuze kareba muvyeyi sigaranye kwinosi umva nonetse kwa gute ikibazo rero iyo urize utuma rero agwara cyane akumva ko ufise ama stress ya Salman ijoro ryose ararambwira kubera Sharifa umwana wanje bizogenda gute Salman amaze kumuhemukira ibiki umva Sharifa nkubwire uhemukiwe si kuvuga ngo ubuzima buba buheze après les échecs la vie continue sivyo muja muvuga mwebwe mwize ego ndabizi ko bikubabaje numubabaro kuko ni ibintu bigeze kunshikira nanje ndababara numva nshaka guturika kandi je narababaye kubura umugabo mbabara no kubura umwana ariko narihanganye ego we uracyari umukobwa kandi mutoya ihangane Imana izoguha kandi iracyaguha igihambaye cyane ngaha na masengesho
ariko uje kwa papa wawe ugatangura kurira ugashavura ukamwereka ko isi iheze kuri wewe nta na kimwe wumva ko utuma umutama yantuzenya yiwe pertension itiduga niyatari imana yonyene ni irabicikora ukuri ihangane cyane kubwa papa wawe ihangane cyane ukuri kw'Imana kugira ngo akire amerwe neza iyo abonye umerewe neza ndabizi neza ko aza kugira imana irabikora ngira arakira kwihangana ni ikintu gihambaye cyane nanje narihanganye ndagusabye nawe wihangane urumva Imana izo guhunja umugabo uracyari muto cyane naje nyene nkuze Imana yaramumpaye ni yampaye papa wawe kandi tubana mu munezero udasanzwe nawe rero ihangana Imana izoguha ariko ibintu byo kubona ko isi heze kubera umugabo c'est pas du tout bien uravyumva ihangane vuba turi kumwe tuzofatana mu nda tuzoshika aho tugiye gushika ariko ibintu by'akababaro tubyihoze nicyo kabisa nyene ngirente byashitse byarashitse reka nihangane ni kuri kw'Imana nta kundi sindi bubihindure ngo nibigende kuko byagenze ni wari umupango w'Imana kwanza ushimira Imana kuko wari kubana na Salman akagukorera nk'ivyo yankoreye jewe byari kugenda gute ofuma n'ubu wabimenye kare sivyo nibyo kabisa ihangane vrema kuko papa we numva ntaya stress menshi cyane urazi ko ari umugabo nubaha kandi nkunda nubu atangiye kugwaragurika amasaha yose pressure amasaha yose ngo pertension iraduze numva bimpa stress nyinshi turamubwira basi yihanganije umubwiye ko atakibazo ni wewe dufatanyije nawe kuko wewe nawe umfashije ngira ngo ibintu bizogenda neza ariko wowe nawe usigaye mu kibazo kabisa navyihanganye yatangorane ariko guma nyiyumvira ngo ibikene bikifise ingorane umubwire yuko atakibazo kandi shaka ko ejo uzoze muhira umuvugishe umwereke ko atakibazo ufise kugira ngo arekipera sivyo nzota kabisa aho kugumubabara uguma umusengera kugira ngo nawe akire amererwe neza nawe ubwawe Imana iguhe inkomezi sivyo reka niruke gusenga nico gikuru ngiye mu isoko nguru turayi nje gukaranga udufisi ndabe ko mutama ashobora gutamika ibanga ridasanzwe oya banyataye kubera ama-examen arandembeje oya twatanguye lendi yego ndashima biragenda neza porepore nyene wapi rekana n'ibyo sha rekana n'ibyo urazi ko nakubwiye ko bitokunda reka tubireke vuga ibindi ndiko nkubwira ibintu by'ama-examen ukuntu bindembeje nawe kuzana ibyo ari mu rugo yego naje neza ama-examen nka vendredi gutyo nta kibazo ko tuzoheza vendredi sawa oui nge gatonya Mvuyaga nani? na dura Sa? dura Wa mkobwa urani ya makenga yi Dura muyagiki? tuyagiki Muyagiki. dore dura si umugenzi wanje N'umugenzi wawe? navyo waruzi Burya akamenyero k'ishinkware wa mukobwa wawe. dura n'umugenzi Ibyo wanje bimenyerano bite ni sawa bofre urakomeye unyaramaze kuba umugenzi wawe. none hari ikibazo ndaye umugenzi wa dura si umuntu nk'abandi Sinkeneye rero. none urantorera abagenzi Sinkeneye ibyo biyago byanyu wewe ijoro ryose urayaga kumbe uri kurayaga nawe. none hari ikibazo mvuze kuganira na dura none wowe wumvishe ikibazo Numvise byinshi. wumvishe ibihe ko nari ko mvuga iby'ama-examen ku ishuri bigenda none umubwira nkande nk'umugenzi nyabaki umubwira mama wawe mama wanje nawe ibyo nabivugana na mama wanje je kutarabimbarira ndi mubyara kuri iyo kipe uri bize n'ama stress yawe ndakubwiye ikintu ndakwankiye rero kumubwira duri kumwaki kandi ubyumvirize ubishire mu mutwe sinkeneye zana bora twenza kweli nje mvugaye na dura hari ikibazo hari ingorane iri hano kene ko duhindukana waje sinshaka ko duhindukana gusa ni ibyo ni ibintu byumvikana naho kugira abagenzi iyo ni ingorane ndakubwira ati sinkeneye ukeneye iki none nkeneye yuko ni nomero yiwe ufuta muri telefone oya ibyo ntibikunda
kuko umugenzi n'umugenzi Ntibikunda. kandi nivyohera ngo kubera we mwashwanye na Dura ntibikunda ntibikunda mwamenyanye kubera nde kubera wewe wala umugabo kazima wawe nico kizi none mu gihe ubunya tutakiri kumwe nawe utegereza kugira iki navyo ca bihera nivyohera nivyohera. kirese nje nshatse ko bihera mbwasi sinobigira ngo kubera wewe ukeneye kuba umugore wiyo oya vraiment namutabikeneye rero urazi ko ndi occupé avec mes études je suis occupé Sawa, ivyo mureke, vyo turi occupé, kurongerwa na Dura ça ne me regarde kandi pas nagusabe ko ntusubira kumva telefone yiwawe na Dora izo ni ngorane zawe n'amastress yawe ufise mu mutwe genda hariya ayo ubikure mu mutwe n'amastress ufise mu mutwe none twobivuga gute ubandanije uzoyabona we Dura waramwanse sivyo waramwanse uja hanze urondera abandi bagabo ubu rero uratanguye kubivugisha ngo Dura none wowe uracamukunda canke ni gute ndakubarira iki nimba ushaka kurongorwa kugira mariage kabiri kumukunda ntegeza kumukunda kuko urazi ko ofisi inda yiwe ngaha mu ndi we wanjye je ingorane je sindagutahura neza sivyo wewe waramuhevye Dura waramutaye uramukeneye oje sindamukeneye ndiko ndakwibutsa yuko ari we wasamba urugo rwawe ibitakurabura bahasi naho noraba hejuru mugabe ico kintu je sinocemera ugira ko ufise umunwa muremure wewe Aha, nawe umuyange ntucubaha umuriro urimenye eh nivyo usigaye nduga ku gikanu rero nkavuga ayo majaruzi yawe je sindabitahura vraiment umugabo we wamutaye ahubwo niwe wamutaye kwanza ntiyakwiruka ndamutora arimenye ibyo mbona ukeneye urya n'umugenzi wanje kandi narakime je nakime kiri hagati yanje na nta meshi ndiko ndavugana na wewe uranyumva ndakubwiye yuko ntakeneye kumva kusubira kumva amatwi wanje uri kuvugana na Dura kandi ndabikubariye ubu bwa mbere n'ubwa nyuma ubu ugira icyo usonera ugira icyo wubaha zikubukotora bw'igihe mutagira indero uwundi munsi subiye kubyumva uyo munanzo ushona ni telefone ndayimene nzogutiza ubwinshinge genda babona atari jewe shems ngo ushone bazoshona gwawe ibanga ridasanzwe hariho amakuru yawe amakuru y'iminsi ni meza ariko ni meza atari meza ariko none baba gute ngaha murakomeye muricyura bifashe gute ndaho ndashima Imana urazi rero gaci yanjye urazi ko uri umugenzi muri byinshi nanjye ubwira ingorane mfise ingorane jewe zimwe zidasanzwe urazi ko mfise imbanyi kandi iyi mbanyi mfise sinakubwira ngo papa w'umwana ninde narahize uwo noyishirako n'umwe mu bahungu bose nagendanye nabo ndamenya na Dura rero byitwa ngo ni umugabo wanje yarayase none wowe warabuze uwo yishira ko ntufise umugabo yone ntuzoba mwaryamanye ngo twariye ngasha ntaryamanye n'umwe canke babiri canke batatu mva nomenya ko mwana ari inde numva ikosa ari ryande numva ikosa ari ryande mbere byutanguye we naje gusaba impanuro ugira icyo ufashije hamutangure kumbwira gutyo nshinga usimba n'impanuro no guhico no guhana no ko papa w'umwana ukongera ko mama w'umwana dufate kare gwawe wenyene umva rero ikindi rero kiza ki aragahebuza Shemsa arambangamiye Shemsa mu byaranje uramubona ya mwana wa tantine arambangamiye gushika naho atambangamiye gute aguma aganira na Dura umwanya wose telefone zitavana none baganira kwazi baganira ndabimenye ntabyonze none ubu ufise ikibazo nyawe kuzo bagana wikekeke umva ndacakubwira ndamubajije Dura muko muyaga ibiki na mu byaranje ngivyo ntibikuraba kumva ingeranye ishora je ndi umugore wiwe akambwira ngo ntibindaba byo ariko araganira n'icuti yanjye kiri umugore wiwe none ndacyari wiwe nyene gute kandi mwarapfana kandi numva ngo wafatiwe no mwikosa n'abandi bakaba umujyamanye iryo kosa nta kosa iryo kosa ni waribona jewe ndindiriye mbyare nkabyara umwana basa nzobasubiye mu nzi wiwe naho azoba yararongoye urumva urakekeranye ndacyakekeranye ni wabyara uwo basa azogenda bamupimishe bapima amaraso niyapfuka amugende kuko wewe warananira ati mugasi ndavyize wewe Zainabu kuzovubyara umwana asa na Dura kubera wewe urarengeje ubu urayabwawe burarengeje urumva byoshika bagasa
biravana ngo nyina w'umwana niwe amenya se w'umwana ntabyo nzi ko Imana imwanke nze mbyara umwana basa yo azomenya ko ndisaye nawe ujya mugabo numvishije ngo aratekereje ntabwo yo kwigara mu mwana wiwe inzu utabamwe ntumenya kwiva kandi inyenge y'inzu ariko mugabo iyo abantu bumvishije benshi bashigikira umuntu ajya ntibaba besha nibuze kuko uravugwa nabi hose waramaze kumenyekana ahubwo naje sigaje nzohava sigara mvugwa nabi kubera tugenda nareka bavuga ngo uramva inyuma basi kasi ndakupfa inyuma kubera abantu uruvugo rwabo uramva inyuma wewe ubwa mbere wahora uvuga yuko dura ataca ashoboye atazi kukubwira akagukunda atazi kuvuga je t'aime atazi kuguha keya nk'umugore wiwe none wumva yashoboye gutera inda nivyo navyo ntivyahetse ivyo ntivyarahetse mugabo naho byari bimeze uko ntitwajyamana mu gitanda nkandishikira na gisaza we naraguhanuye wanka kunyumvira navuga ngo tera iyo sema ngo umugabo umwe ngo niso siko wambwiye none ubu naho utamuvuga ngo yaguteye inda gute kandi uzi ko atacashoboye mu gitanda ngo hanze ariho bagashoboye akazi genda kuri bari bayiguteye rero hama rero ivyo navyo byashemsa ejeje nzokurirwa ngaha nzomutelefona aze tuvugane ndamubaza barire shemsa nukuri nize dushwane ngo tugire urwanko inzigo y'akazikira ntize yinjire mu mitima yacu amuhebe kumuvugisha kabisa n'umugore wiwe ntabone ngo narahavuye ndacara umugore we ndacamukeneye kuko aya maraso nditeze ko ari kubi wari mu nzi wanyu ndabitse aho bapfina hafinika ikivuganira aho mwahuriye ntaho nzi uwo mubarire shemsa je nzomuhamagara tuvugane nzomuhamagara kabisa kuri kibazo sawa ibanga ridasanzwe